tubakeneye baze bagaruke bakomeye, bagiye bakomeye badusubiza abana bacu bakomeye. Iki kintu kirateye isoni, kirateye isoni. Igihugu kirimwo abantu bijunja n'ijambo barabyumva bakaja mu gacerere. Dukeneye abana bacu bakomeye, twababahaye bakomeye, tubakeneye ko bazoba dusubiza bakomeye. Uyu n'umuvyeyi yarungise umwana muri Arabia Saudite, ababirigi barahura n'ivyago bakabura kivugira. Mwova hasi mwese mukaza murarungika audio nkaya, tukaza turasangiza abantu iki kibazo c'abarundi bari muri Arabia Saudite bahohoterwa cohera, kubera yuko aya mashirahamwe barungika yinyegeza inyuma y'ivyo yemereye leta, bakareka kubakurikirana, kandi mu vyo bemereye leta y'u Burundi hariko kwitaho bano bakozi. Birababaje, ivyago bahura navyo ni kubera ko batagira gitabara. Abarungika babakurikirana ntibaba bahura n'ivyago nk'ivyo bahura navyo. Reka dukurikire iki kiganiro cose. Yarungitse audio ndende y'iminota 9 ariko ndayigutuye. Imana imuhezagire. Uwo mumenya amumpere nimero aze tuvugane. Bavukanye amahoro y'Imana bane namwe. Ndabona umenga magiye mu gacerere katagira izina. Ndabifuriza ijoro ryiza, murari mpora Imana ibazigame. Je nanje aho mperereye ndashima, Uwiteka yabikoze niriwe neza n'uburirenze impore. Hama nagomba mbonereho gutera kamo, ndaboneyeho gutera kamo mu bene gihugu turi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kandi baza muri iyi groupe harimwo abajeje intwaro, harimwo abanyumbakumi, hariho abadekartier, hariho benshi bafise inzego batwara. Uri wese afise icubahiro ciwe akoreramo. Imana imugirire neza. Aka kamo tugira dutere tugomba yuko modufasha kagashika kuri, modufasha nkuko ari abavandimwe biwanyu, ari abavandimwe banje. Burya ntawurira kama ngo ubusema, ntawurira ubusema. Burya umuntu ari nzarira abafise ikibazo. Jere nagomba mvuge mu bajeje intwaro aho baherereye. Je ndazi ahari ibigo byose, ahari ibigo bisafirisha abamama baja kurondera ubuzima muri Saudiya. Muri Saudiya niho hari ubugome buteye ubwoba. None aka kamo tugomba dutere n'ukuri, ndasabye yuko uwo kumva iyo audio yoyihanahana mu bandi bose igashikira abegwa n'iki kibazo. Iki kibazo cyo gusafirisha abamama turazi ko byagiye mu nzego zo hejuru, baremerera yuko abamama baja kurondera ubuzima. Udakora ntakajye, uravyumva? Udakora ntakajye, n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Hama baragize ivyo bintu barabishira mu ngiro, barugurura ama office atagira izina. Bamwe ni mu Kanyosha, abandi ni mu Kigobe, abandi ni mu Kinama, muri Carama. Rero jewe ngomba kuvuga, dusabye tubabaye. Hariho abamama b'inararibonye, hariho abamama bahangayitse cane muri Saudi Arabia. Turasabye mu bajeje intwaro, mudufashe aka kamo. Abene gihugu b'u Burundi bagira bashirire muri Saudiya, bagomba bashirire muri Saudiya. Rero turasabye aka kamo mukumvirize pe, kandi ntimugafate minenegwe. Iyo umuntu ariko ararira bamwumva, uravyumva? Bajya n'abene gihugu bahijya ejo muzobarondera ko mu bikorwa byinshi aha mu gihugu c'amavukiro. Turasabye rero abajeje intwaro, ibi bigo biko birasafirisha abene gihugu. Ego tuva ngo barabahaye impamyabushobozi zemereza ko bashobora gusafirisha abakozi babituye baja kurondera ubuzima. Si bibi, ni vyiza, ariko menya yuko abana ko barungika muri Saudiya bako bashikirwa n'ibibazo byinshi. Ica kabiri, baratabaza ntibigera babatabara. Sinzi ko abajeje intwaro mu gihugu ariko
ari kwica amatwi, sinzi ko batabyumva, sinzi ko babyumva. Dusabye cyane abari mu nzego z'igihugu batabariza bene gihugu bari muri Saudiya. Abariyo benshi bari mu ngorane, bibona ko badashoboye kubakurikirana, niba basubize mu gihugu, babisabe yuko bosubira mu gihugu. Hariho benshi bako bagirira ikibazo muri Saudiya, baratabaza, nta numwe yigera bishura, urumva baca baja mu gacerere katagira izina. Urabyumva? Turasabye rero abajeje intwaro, iki kintu mukidufashe. Ahangaha harimo inzego nyinshi, abapolisi, abasoda, abanyumbakumi, abadekariciye. Turasabye mudufashe. Abari muri Saudiya ntago bafise amahigwe bose, benshi muri bo bari mu mazi abira. Kandi igiye kubaza ibiro by'abasafirishije bakwemeza yuko atakibazo, nayo umuntu ari mu gupfa, baratabaza, nta na kimwe kigera kivamwo, nta na kimwe. Umva baca baja mu gacerere. Urabyumva? Turasabye rero abajeje intwaro, nimba ari kurungika bene gihugu baza kugirira ikibazo muri Saudiya, nibahagaritse abagiye kugorerwa, abagiye gupfira muri Saudiya bababo, ntibaje kongerekana mu bandi bako baragira ikibazo muri Saudiya. Barabatuma ko ama ofisi ya Saudiya ntibabagaburira, barakubitwa, ababosi babo babatwaye, babafata nabi. Urumva umukozi nta jambo bafise. Benshi ntibahembwa, benshi bakwa amatelefone. Iyi telefone bayimuha kundwi, naho nyene kundwi bivana. Urumva yabyiyumvisemo, aramuha telefone. Ubu nawe uri muri ofisi, urabyumva? Ofisi ntiziriko zirafata abakozi neza. Uyu muceri utagira ibiharage, umuceri utagira isosi, uko wawutetse weragurika kurya nyene niko bawurya. Rero turasabye abajeje intwaro, iki kintu babanze bagikoremwo amatohoza yimbitse, harimo uwubatakambiye, bafume babasubiza mu gihugu, babasubize mu gihugu. Abariyo benshi bariko bagira ingorane zitagira izina. Rero twe turacakeneye abana bacu, hariho abafise abashingantahe babo, hariho abafise ibibondo byabo muhira, bafume bagarukanwa baje kubacira ingero kwitasha, bafume baje kubacira itasha, ariko bazi ko barakurikirana abana babo bari mu rugo. Urabyumva? Umuntu yihebe, ngiye kurondera ubuzima ko mbagiye kubambwa ku musaraba. Tuzikari Yesu yabatubambiwe ku musaraba, ariko n'umwana w'umuntu ubu ngubu ariko arabambwa ku musaraba. Bavuga ngo hariyo ngo ababavugira imvugizi, nta mvugizi ziriyo, zinshi zihongwa amahera. Umukozi nta jambo afise, agiye kuvuga ingorane afise bamucira mu maso no gukubitwa agakubitwa. Rero turasabye abajeje intwaro, nukuri ikintu mukirabe. Ni bake kwijana bari mu mahoro bari muri Saudiya, ni bake kwijana, benshi bari mu mazi abira. Kuwa gatanu heze bamwe bitiriye igipolisi ca Saudiya. Urabyumva? Barabumvirije, iyo ofisi kubwo kumaramara yaciye hitabo kubasafirisha, barataha. Abo rero nabagiriwe amahigwe yo gusafirisha. Rero ayo ma ofisi atumva ingorane z'abakozi barungitse, niyugagwe umuntu ajye ca kijumbu yahorako, ajye bwabugari yahorako. Nuko rero byose ngombye kuvuga menshi sikiyo kuyamara. Ndasabye audio uyiyumviriza bayihanahane. Twebwe abana bacu tubakeneye baze bagaruke bakomeye, bagiye bakomeye, badusubiza abana bacu bakomeye. Iki kintu kirateye isoni. Umuntu atabaze kandi igihugu kirimwe abantu bijunja n'ijambo, barabyumva bakaja mu gacerere. Genzi ko hariho abajeje intwaro bashobora kuraba ibi bintu bakabikorerako. Urabyumva? Ebo no kugurisha abantu gusa bakagenda, basi
je ndazi ko bariha obere barayiriha baragenda kuriha ico gitasi c'ibihumbi 100 bakabahereza urupapuro rwemeza ko barishe, ariko umuntu ariko aratabaza nakamizwe n'ingoma. Turasabye rero abajeje intwaro bahaguruke abo basafisha Saudi Arabia bafume bugara twamugina, abo bamaze gusafirisha barahaye, abagiye kubambwa nabo nyene. Uyu mukenyezi ati dukeneye yuko abana bacu twabahaye bakomeye bazoba dusubize bakomeye. Uwo mukenyezi uwo mumenya nukuri amumpere nimero zanje za WhatsApp. Ibi nivyo nama navuze buri munsi yuko aba barungika abana muri Arabia Saudite canke abarungikwayo bakwiriye kuva hasi bakaza barungika ama audio tukaza turayasangiza akazote bagashikira abategetsi bose kuburyo batazovyikawusha. Barabizi mugo baravyikawusha, ariko nimwe abandanye mukora nk'ibi muzoraba ko mutazobona umusaruro. Nawe nimba ufise audio ugomba kurungika nk'iyi ugomba wumvirize ngaha nimba utarayumviriza, yindugikire kuri guteranya 358 46 58 31 314 ndayisangize abarundi bose. Hano nta vya politike turimwo, ni gutabariza abarundi kazi bahura n'ivyago muri Arabia Saudite.